abigeme bari mu gisagara ca Bujumbura murazi ko ari benshi ariko kubona ari we yahiswemwo kuba Miss bidasanzwe rero félicitations icyo ni cyambere cya kabiri nk'umurongozi w'igisagara nivyo dufise abana benshi dufise ugwaruka rwinshi kandi turakunda ugwaruka nk'uko nyine icubahiro ari umugenzi w'ugwaruka burya twese tuvoma kuri we amaze kuba umugenzi w'ugwaruka na twebwe abagenzi b'ugwaruka rero ndazi ko ugwaruka rufise impano nyinshi barafise impano idasanzwe zo bavukanye ariko ababobo baje barushiriza batowe mu bigeme beza rero twebwe nk'abarongozi b'igisagara ikintu tugiye kubafasha igihe cyose bazoba rero iyo competition ni competition ishira hamwe abigeme ikabankouraja kuinvestir dans le développement mondial et parascolaire kandi à notre âge ça serait un bon moyen d'être un bon exemple pour d'autres jeunes filles rero jewe nafise umugambi uwo mugambi wanje ni la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles nabonye yuko ari umugambi ukomeye cyane kandi na jewe en tant que fille et bientôt femme nzoshobora kugira ico nshitseko kandi nkaba mfise ikintu nzoba nakoze mu buzima bwanje rero nico catumye ngenda kwitoza muri Miss Together for Life navuze yuko nkeneye kuba une exemple une influence pour d'autres jeunes filles de mon âge merci aho nce ndacishura mu bundi buryo mu bisanzwe umwana n'uw'igihugu uwoba yatowe wese ico cyose twoba dushoboye kugira tumushigikire ashobore gushira ahagaragara ashobore kwerekana ingabire ziwe ashobore gukora ibikorwa bishobora gutuma atera imbere ateza imbere n'abandi ntitworeka kubishigikira. Vous êtes prête de bien faire ce que vous avez présenté comme projet ou bien vous allez essayer? Jelidira Gaëla nkaba naragiriwe iteka ryo gutorwa muri competition ya Miss Together for Life Globe 2024 rero iyo competition ni competition ishira hamwe abigeme ikabankouraja kuinvestir dans le développement mondial et parascolaire kandi à notre âge ça serait un bon moyen d'être un bon exemple pour d'autres jeunes filles rero jewe nafise umugambi uwo mugambi wanje ni la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles nabonye yuko ari umugambi ukomeye cyane kandi na jewe en tant que fille et bientôt femme nzoshobora kugira ico nshitseko kandi nkaba mfise ikintu nzoba nakoze mu buzima bwanje rero nico catumye ngenda kwitoza muri Miss Together for Life navuze yuko nkeneye kuba une exemple une influence pour d'autres jeunes filles de mon âge merci. For life. Jewe ukuntu ngiye kurangura ibikorwa nzokora mu buryo bwinshi kandi ndakeneye votre soutien mwese cyane cyane monsieur le maire ndogira ibintu by'amasensibilisation sensibiliser les jeunes d'informer concernant ces violences arizo kugwa ndababwire yuko naho bazibona uzoba yashikiriwe n'ivyo bibazo bashobora kugira aho bitura kandi bakamufasha nabo nyene bakamufasha kugira aho azokwitura dans la société. Sinzi kiringo cyari manda Miss afise mugabo urabona ko mugambi mu kiringo ufise uzoba ushize mu ngiro
utekanya gutangura ryari gutangura hehe uwo mugambi ntegenda tegakanya kuwutangura n'ubu nyene no gutangura nta ngorane ko naramaze no gutangura mbere j'ai déjà produit des dépliants pour ma sensibilisation hama mu bisanzwe wafise umwaka mugabo mu mwaka urashobora gukora ibintu byinshi umwaka ni muto mugabo si uyo wihaye ama effort wewe nyene urashobora gushika ku kintu kinini cyane muri uwo mwaka. Ego ico nosaba monsieur le maire kwanza ndabaramukije ego twebwe twaje ngaha anya en tant que nk'abana banyu tubasaba nk'umuvyeyi yuko mwodufata mu mugongo mukadufata mu mugongo mukadushigikira mu bikorwa tugiye gukorerwamo kandi twashatse tuze kubaraba kuko ni mu ngo y'igisagara rero mutegereza murashobora kubona nk'andi hantu mukabona titre ya Miss Together for Life mukavuga ati ibi nibiki sindabisobanukiwe umugaca mutubona nk'umengo turicaduka mugabo mu gihe tuba twaje kubitura tukababwira ko tugiye gukora aho wonya bizoba ari sawa cyane kandi muzodufata no mu mugongo muri byose cyane kandi turabizeye gose. Ok, merci. Monsieur le maire afite abana benshi ego turabizi mais yoraba akasupervisa neza iyi projet yacu ukuntu imeze kuko uyu mwaka tuzokora kuri projet zitatu mugabo le projet maire ni la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles rero ico maire de la ville yodufasha nkuko muvuze afite abana benshi ego mugabo twomusaba dushimitse ko yodufasha kurangura ibi bikorwa kuko n'ibikorwa bizofasha cyane la jeunesse ego. Ego murakoze cyane ubwa mbere nagomba nshime cyane nshimire bano bakenyezi bano fasoni runo gwaruka nongera ndanabakeza ndabakeza kuko iyi ni intambwe idasanzwe abigeme bari mu gisagara ca Bujumbura murazi ko ari benshi ariko kubona ari we yahiswemwo kuba Miss bidasanzwe rero félicitations icyo ni cyambere cya kabiri nk'umurongozi w'igisagara nivyo dufise abana benshi dufise ugwaruka rwinshi kandi turakunda ugwaruka nk'uko nyine icubahiro ari umugenzi w'ugwaruka burya twese tuvoma kuri we amaze kuba umugenzi w'ugwaruka na twebwe abagenzi w'ugwaruka rero ndazi ko ugwaruka rufise impano nyinshi barafise impano idasanzwe zo bavukanye ariko ababobo baje barushiriza batowe mu bigeme beza rero twebwe nk'abarongozi b'igisagara ikintu tugiko bafasha igihe cyose bazoba bari kwaragira ama sensibilisation turabahaye karibu turafise aho bashobora kugira sensibilisation turafise icyumba novuga c'amanama gishobora kujamwo abantu barenze gatonya 400 urumva ni yaronka ubwo gwaruka aje kurusensibiliza karibu hanyuma ikindi nacyo tuzobafasha niba bandanya batwitura nuko imigambi yose bazozo barakora na cyane cyane umugambi w'abakenyezi abakenyezi murazi ko ari une catégorie iri vulnerable cyane gose n'izindi nguvu bakeneye nk'umurongozi tuzozibafasha kugira ngo imigambi yabo ibandanye itera imbere hama rero twasaba n'abandi bakenyezi canke abandi bigeme ko batokwiyadukiza kuko kuba Miss
nuba misi utaciye mu ishuri. Twobahimiriza rero kubanza bakaja ku ishure bagaca ubwenge kuko uyu ejo aho bukera turashobora kumurungika kuza guserukira abandi bigeme mu bindi bihugu. Rero ntazogenda avuga ikirundi gusa, azogenda avuga indimi zitandukanye kugira ngo amakungu amwumve, yumve uwo ambassadrice w'u Burundi ivyo ariko aravuga. Rero duhamagariye rero abigeme bandi ko boje mu mashure, hanyuma ni bazoze no kwitoza nabo nyene baba ba miss. Erega vyose biba ku mashure. Aha ndazi ko amashuri yaramaze kumutora ko ari we mwigeme mwiza kuri yo etablissement, nawe bicaye biramunezera, bimunezereye. Hama au niveau municipal acigira ati reka nanye nitoze au niveau municipal. Nuko rero amashure ni kirumara, abana bazaramenya yuko mu ishure baragomwa, ishuri rakugomwa, abigisha barakugomwa, eka na directeur na prefet barakugomwa. Donc ivyo vyose bituma wewe uronka valeur kandi ukacugira n'ingoga zo kuza kwitoza kuba miss. Nuko rero karibu mu gisagara iwanyu, azi mwese ko wavukiye ngaha. Igisagara murakizi, igihe cyose muzo mudukeneye muraza aho muca kandi murazi ko tuzobakira. Hama nkaba nabashimiye ko mwashimye kuza kutubwira ako gakuru keza, kuko twe batama murazi dufise abana benshi twatembereye hariya mu bandi bana hariya, ariko ni vyiza cyane gose ko abana canka abuzukuru baza kuraba sogokuru bakamuraba bakamwiganira. Rero baje kutwiganira ivyabaye kandi namwe mwabaye ivyabona. Reka rero tubininahaze tubikomere n'abashi menshi. Murakoze rero, murakoze. Competition internationale yabaye créée ngaha mu Burundi kandi twizera ko izoduga, ikaba ifise objectif yindi yo recadrer les jeunes filles kugira bashobore kumenya ivyo bazokora mu buzima buza à travers ama activité bazokora bamaze gutorwa. Par exemple nka la Miss afise projet yerekeye lutter contre les violences faites aux femmes. Ni projet nziza kuko urumva atanguye kuyiyumvira afise 16 ans, araba un miroir pour sa génération. Donc iyo irimo mu ma objectif ya la compétition. Les participantes, c'est au niveau international. Par exemple, pour cette édition, c'est une Congolaise. Et il y a les Burundaises, les Congolaises. Vu quoi les globes, c'est au niveau international. Mon nom est Sadi Fouza. Ari muri tranche d'âge 3 sabye arashobora kuza kwitoza, anafise na projet humanitaire de 15 à 19 ans. Ni edition ya gatatu. Ama edition ya kabiri yabaye au niveau local. Iyi nye niyo iba ije iza nkiri à l'international.
ego appel à candidature zarabaye ziba au mois d'avril hama batangura kwitegura début mai birabandanya turagira ama challenge atandukanye yari ama challenge atuma bashobora kwerekana amatalo yabo mu bintu bitandukanye harabaye sport challenge Miss arayitwara cyari ikintu ciza kuko kumva ko aba jeune fille bashobora no kwiyumvira ku kintu ca sport byaradufashije cyane harabana talent challenge yo kwerekana amatalo yabo harabana top model challenge kuko abana b'imiyabaga ubu unye baragenda cyane mu kintu ca modeling donc Miss yaratwaye niyo titre ya top model ishobora kumufasha gukorana n'ama agence atandukanye ya mannequin. Ego c'est une société twatanguye turi agence ya mannequin mu nyuma ubu unye la compétition ni société ni ya twari duse société yitwa Ina Elite Model akaba ariyo yatanguye kuorganiza la compétition ubu la compétition yo nyene yitwa société donc société Miss Together for Life. Pardon? Ah d'accord kuri twaratanze ama critères ko baba bafise entre 15 à 19 ans mu nyuma bakaba bashobora kwiexprima mu gifaransa mu kirundi mu giswahili no mu congereza ego hama haraba casting irimwo na jury y'aba professionnel basanzwe babizi hama turatora 10 bashobora kuja muri finale. Inscription ica kuri internet dusanzwe dufise ama compte officiel ego kuri Instagram no kuri Facebook. Yes. ko tutari tugeze tuyimenya uba hari habaye mugiye gukosora ko agiye kuri ari bwanje mugiye gukora kutugira biduze ingufu parce que gufasha abajene n'abakwitwise uko ni byiza parce que n'abasanga demye Ego uko dushaka ko imenyekana ni ku buryo bubiri kuri kote mediatique abamiss bakaza baratanga rapport yaho bageze bivanye mu masanzu atandukanye aussi kuja vers la population biciye mu activité bazokora yo gufasha n'aya sensibilisation. Ok. Est-ce que akazina kandi ugerageze gukora mu gihugu nitwa igira ubuntu Titi Louange une fondatrice ni de l'Étoile. Ok. Vous êtes prête de bien faire ce que vous avez présenté comme projet ou bien vous allez essayer? On est prête à le faire parce que ça fait des années qu'on le fait et nous espérons et nous sommes sûrs que la Miss et ses deux filles vont continuer le travail avec nous. Et tukaba twongera tunashimira na maire de la ville ko yabakiriye akabemerera nuko azobafata mu mugongo c'est quelque chose de très important ku bana bangana kumva ko bashigikiye. À tous, dépendant où vous êtes. Amazina yanje ni Miss Ishimwe Jeridila Gaella. Nkaba naratowe muri competition ya Miss Together for Life Globe 2024. Pour le moment rero nashaka tout d'abord gushimira le maire kuba yatwakiriye muri bureau yiwe yarahejeje kutwakira ubunyene nkaca nongera kandi mbanza kumushimira kuba yaduhaye umwanya wiwe uragoye turabizi ariko yashoboye kuduha umwanya wiwe turamubwira n'ibikorwa tugiye kurangura mu gisagara arongoye. Hama jewe kanje la Miss nkaba mfise ibikorwa ngiye kurangura muri iki gisagara ca Bujumbura sinzo kwilimitation muri iki gisagara ca Bujumbura nzogenda n'ahandi binsobokeye. Hama nkaba mfise projet iri intitulé la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Hama iyo niyo ngiye gukora muri uwo mwaka wose nzoba ndi kuri titre ya Miss. Hama nkaba nzogira ama sensibilisation nkagira ama œuvre de charité ama don de charité hari byose biri mu bikorwa nzokora muzobibona à la fin de cette année muzobona ibikorwa byose nzoba namaze kurangura. Merci. Miss Together for Life Globe 2024
mwakiye gute intsinzi yiwe ega ugiye kumuherekeza gute gushyirwa mu biro by'umugambi wiwe? Murakoze cyane. Twebwe nk'umubyeyi wa Miss Jerry Diragaera Ishimwe, twabyakiranye umunezero mwinshi, na cyane ko yabitumenyesheje ko agomba kuja muri iryo higanwa. Hanyuma twebwe nk'ababyeyi tukamuha uburenganzira, kuba yari yabitumenyesheje rero tukamuha uburenganzira akabijamwo, hanyuma agatahukana intsinzi yo gutorwa akaba Miss. Twebwe nk'umuryango twabyakiranye umunezero mwinshi cyane. Ikijanye no kumuherekeza mu mugambi wiwe, umugambi wiwe numvise ari umugambi mwiza cyane, d'ordre humanitaire, umugambi wo gushigikira abakenyezi n'abigeme bahuye n'ibibazo bita violence basée sur le genre. Twebwe rero twumvise ari umugambi mwiza, na cyane ko biranga umutima w'impuhwe, ko umutima w'ubutabazi n'umutima w'impuhwe. Tuzomushigikira aho tugeza nk'ababyeyi biwe, kandi turizeye yuko Imana izodushoboza icyo dushoboye cyose tukagikora ku bwiwe. Hari abigeme benshi bitinya kugabira amahiganwa, ega hari akamu batera? Akamo twabatera ni uko batokwikengera. Mu bisanzwe umuntu wese niwe yimenya kandi akamenya aho ashobora kugera, ariko icyo twokivuga ko nuko tubatera intege bakipima nabone, hari amahiganwa bakagenda bakahiganwa mu bandi kugira bashobore gushira ahabona ingabire zabo. mugiye gushyigikira umwana wanyu n'ibyagenda cyane ko ari amaraso, mugashaka kumenya kumbure mu minsi ashobora kuba ari mu minsi n'umwaka undi mwaka bakazotora undi mu minsi, mbega ko mwifuza gushyigikira umwana wanyu kuri uno mwaka niko muzoshyigikira n'abandi bazozina? Aho nca ndacishura mu bundi buryo. Mu bisanzwe umwana n'uw'igihugu, uwoba yatowe wese icyo cyose twoba dushoboye kugira tumushigikire, ashobore gushira ahagaragara, ashobore kwerekana ingabire ziwe, ashobore gukora ibikorwa bishobora gutuma atera imbere, ateza imbere n'abandi, ntitworeka kubishigikira. kugira ngo abe mu minsi umuvyeyi wiwe woba ufisemo uruhara strategie barakoresheje, mwaraganiriye yakoresheje strategie nyabaki? Twaraganiriye, nababwiye yuko mbere yuko abijamwe yadusabye uburenganzira tukabumuha. Nyuma yo gusaba uburenganzira yaraduhanuza, tugashobora kumuhanura mu byo tubona dushoboye kumuhanuramwo, tutibagiye ko n'uburyo twamuha uburyo bwo kubikora byaba bikeneye uburyo. Urumva twaramushigikiye akibijamwo, ntitworeka kumushigikira rero yaronse intsinzi. Murakoze. Bakoze gatoya ndetse ko gatoya nk'umubyeyi umuhanura iki abandi bavyeyi kugira ngo ubahe kumuha uburenganzira abana babo nabo baze babitera mu kamwe nawe? Nk'umuvyeyi ico nohanura abandi bavyeyi nuko boreka abana babo bakaza baritaba amahiganwa atandukanye, kuko abana turabavyara ariko ntituba tuzi ingabire zibitse muri bo. Aba ari umwanya mwiza rero wo kugira umwana ashobore kuja hamwe n'abandi, ahiganwe n'abandi, kugira ingabire iri muri we ishobore kugaragara, imufashe, ifashe n'abandi, ifashe n'igihugu.